Umunezero uvanze n'indirimbo z'Imana ku ishengero ry'Abatiste Rukaramu aho ryari riramutse rigenderwa n'igisata c'urwaruka kwishira hamwe ry'Amashengero y'Abatiste mu Burundi ribangikanije agakemanyi kagizwe n'umuceri, ibiharage, ifu y'ibigori, amasabuni hamwe n'impuzu zo kwambara. Umurongozi w'igisata c'urwaruka mwishira hamwe ry'Amashengero y'Abatiste mu Burundi, Pastor Kamanzi Wilfred aratuyagira intumbero y'ugo rugendo. Ishengero ry'Amashengero y'Abatiste mu Burundi ribishishije mu gisata cyaryo c'urwaruka cyarateguye gushikiriza imfashanyo igizwe n'ibiharage, umuceri, umunyu, ubugari bw'ibigori hamwe n'amasabune ku miryango yahuye n'ibibazo vy'imvura. None rero twashitse hano muri kino gisagara ciza cya Rukaramu kuri no shengero ry'Abatiste kugira ngo duhure namwe kugira ngo muri bike Imana hezagije ishengero umusho ry'Abatiste mu Burundi kugira ngo mubisangire namwe bwe bene data. Mwumve ko mu mubabaro turi kumwe namwe, mu mahirwe turi kumwe namwe. Ibi bitanga no munsi si byavuye hanze y'igihugu ngo abantu mushaka kubyibaza cyangwa birungikwe n'abazungu, ni ibyatanzwe n'abanyeshengero, ibyatanzwe n'ugwaruka biri mu ishengero ry'Abatiste mu Burundi mu gihugu cyose. Twazenga kandi byashoboye kwegeranwa mu mutima w'urukundo. Ibi nivyo twigishijwe n'ishengero ryacu, nivyo twigishijwe n'abavyeyi batureze mu ishengero, nk'umwe mu bapasitori basanzwe bakora muri iryo shengero ngo mpore cyane mwihangane, mwisi niko bimeze, tuzohura n'ingorane, tuzohura n'ibibazo byinshi, ariko muhumure, Yesu yaranesheje. Amen. Twagomba kubabwira yuko urwaruka rw'Abatiste rusanzwe rufise imbono canke vizi ivuga ngo urwaruka rwahagurukiye ibikorwa byo kwizera, urukundo, iterambere. Mu bikorwa byo kwizera no kuvuga ubutumwa kunzu no kugira ibikorane mu mashengero. Mu bikorwa byo kwizera no kugira ivuga butumwa. Mu bikorwa byo kwizera ni ama evenema amarwanje na adoration. Mu bikorwa byo kwizera no gusengera abagwayi. Mu bikorwa byo kwizera no kwigisha ugwaruka gukunda Imana no gukurira mw'ijambo ryayo. Mu bikorwa by'urukundo ni mubona dukora turegeranya ivyo dufise. Tukaza gufasha bene data tubona yuko baba basinzikaye gusumba abandi. Nivyo bikorwa rero uno munsi guhogira kabiri ciki cy'urukundo. Ubwa gatatu turakora igikorwa cy'iterambere, turakora ibikorwa rusangi, turasukura imiserege, turahimiriza ugwaruka gukora ibikorwa bituma igihugu cyacu gitera imbere, kandi tugategura n'imigambi mito ituma ugwaruka rwacu nago rutera imbere. Nuko rero ibi byavuye mu byo bakoze no mu byo batanze. Nuko Yesu Kristo abahezagire, amen, abagirire neza. Imiryango igizwe n'abantu 80 akaba ariyo bashoboye kuronka imfashanyo y'ibifungurwa, nayo abandi 30 nabo bakaba baronkejwe ivyambarwa. Umukozi w'Imana asanzwe arongoye ishengero ry'Abatiste mu Rukaramu akaba yafashe umwanya wo gushima ako gakemanyi. Ishengero cy'umukuru w'akarere yagomba kubashimira izina ry'akarere. Nsanzwe ndongoye ishengero ryo mu Gatumba, ishengero ry'Abatiste bakorera mu butumwa mu Gatumba, nongera kandi abatera amashugwe kugira ngo iki gikorwa muri ko murakora Imana ikibaharureko nk'ukugororoka. Amen. Kandi kize kizane benshi kuri Yesu. Hanyuma ariko kandi turasaba nejo na hirya yejo nimwasubira gukubita inzu bipfunsi mukaraba bo muvugana bakagira agatima kigongo muhemu yera kabavugiramwo, uze mwibuke n'abandi ati hariho n'abandi abatwaravye nabo twabonye basinzike gusumbya abandi. Nasaba aba barobanuwe muri aya mashengero abiri nabo nyene bagira umutima wo gushima, nahari bike nkuko babivuze byavuye ku mutima w'urukundo, bavyakirana umutima ushima, ariko kandi bafite ukwizera ko ubuzima butarangiriye aha imbere ari heza. Hanyuma bafate icyizero cyuko Yesu Kristo ari umukiza n'umufasha w'ubuzima bwabo. Umwe mu baronse iyo mfashanyo nawe nyene
ntiyasigaye inyuma mu kugaragaza uwo munezero. Turabashimiye turabakengurukiye ku buryo mwagize umutima w'urukundo hanyuma mukava ahantu hatandukanye mu mashengero y'ababatiste, natwe tukaba turi ababatiste bo mu Gatumba, mukaba mudushitseko mukaba mwatwiyumviriyeko n'umutima w'urukundo mwagize, muragahora mutyo muze mwongere mushike no ku bandi bose nabo mubagire gutyo, kandi natwebwe kumbure bize bidushikire mwene uko nyeri natwe dukoresha umutima w'urukundo mu byo tuzoba dusumbije abandi cankwe tubikure kumbure mu bukene tuzoba dufise mugabo dusabikanirize abandi. Ubwo rwaruka ruvuye aho rwaciye rubandaniriza mu maramvya kujya 12 ahasanzwe hari ishengero ry'Abatiste riheruka kubomoka bivuye ku mvura. Aho hose ubwo rwaruka ntirwibagiye gushikiriza ikirugenza. Hano kw'ishengero ry'Abatiste maramvya iyo 12 ko twarumvise ko mwahuye n'ibyago, urusengero ruragwa hasi gose, n'abakirisu bamwe baja mu bitaro bagurwa n'intuza n'inyubako, baja mu bitaro n'ejo mu masikanere. Hari amakuru twumvise nko kandi bayumvise ariko dushika ku mutima bituma twiyumvira ko twoshika muri kino kibanza, ako dushimira Imana. Imana ishimwe, dushimira Imana ko hari ico yakoze. Bwebo twifatanye namwe tubahoze tuvuge ngo mpore cyane, mpore muri Kristo. Yesu abirure, Yesu abagiriye neza, abakandekande abegere gusuma impuzu mwambaye, kandi abahe ibyo mukeneye byose muri buno bugingo mukiri mw'isi, kandi biteko azabahe ubwami bw'Imana. Amen. Misa twabazaniye n'indemesho. Nuko mubona turi mu bibazo, cyo twabwira Imana yacu nta kinanira, ishoboye byose. Ubundi muzi nazo zogaruka ngaha hari urusengero rwiza kuko kwa etaje ageretse hameze neza. Imana ihero gicubahiro. Amen. None bitugiye gutanga hano twe n'ifu y'ibigori, harimwo ibiharage, harimo umuceri, harimo umunyu, harimo kandi n'amasabune, hamwe n'impuzu zegeranijwe na bene data n'ibirato. Rero izi mpuzu ni umuntu ashobora yarafise impuzu zitatu, avuga ati nshobora kwambara impuzu zitatu, hariho bene data bahuye n'ibyago, reka ntange impuzu imwe muri zitatu narifise, iyindi zo gufasha mugenzi wanje abarambara. Narifise abana 4, nabaguriye imyambaro myinshi, nabaguriye imyambaro, umwe wese afise imyambaro 4, reka nkure ku mwambaro umwe cyangwa imyambaro 2 nterere bene data. Nuko rero maze kuvyakirana umutima ushima, nivyavuye muri bene so, muri bene data, musangiye ukwizera. Umukozi w'Imana arongoye iryo shengero yafashe akanya ko kwakira abo bashitsi, abashimira ku mutima w'urukundo baberetse. Nanje kw'izina ry'Ishengero rya Batiste maramvya kujya 12 no kw'izina ryanje nyene fate kano karyo nshimire imwevuye ku mutima ishengero ishirahamwe ry'Amashengero y'Abatiste mu Burundi, n'igisata caryo c'ugwaruka, by'umwihariko ugwaruka rwacu rw'Abatiste mu Burundi n'amashengero ahurikiye mu ishirahamwe ry'Abatiste mu Burundi, kuri iki gikorwa c'urukundo, kuri iki gikorwa cyo kubabara abahuye n'ibyago, igikorwa mbere kiri mu byo twigishijwe byo kubabarana n'abababaye, kurirana n'abarira, kunezeranwa n'abanezerewe. Nagira ngo rero mvuge nti Imana mushobora byose ibandanye ibahezagira, ibandanye isubiriza mu nkoko abagize icyo bakora, ku bw'aba bene data bagize ingorane, kandi ibagurire cyane
uwo mutima w'urukundo kugira ngo nkumbure Imana ibandanye bakoresha iby'ubuhizi kuko murazi yuko ibibazo bitaraha gusa bishobora kuza n'ahandi kandi aho hose hoshika ibibazo ubufasha buguma bukenewe. Hanyuma ikindi nagira ngo nshikirize hano nuko nkuko yavuze yarongoye izi ntumwa akaba narongoye Igisata c'ugwaruka mw'ishengero ry'Amashengero Batiste mu Burundi. N'ibyaha hantu twarahaboneye Imana kuko uravye iyo nyubako ingene yaguye nta muntu yokumvise ko abagize isanganya toba duhagararanye nabo uyu munsi turiko turavuga. Bose nta numwe ari mu bitaro, n'uwo wa nyuma yaramaze igihe mu bitaro yaratashe kandi ahagaze muri twebwe hano. Mumfashe dushimira Imana kandi ahasigaye turazi yuko abafise ubufasha bakeneye si bake, ariko dukoranye n'abo dusanzwe dufashanya kurongora ishengero twahisemwo abababaye gusumba abandi, abafise ibyo bakeneye gusumba abandi nibo twahisemwo, hanyuma duca turakora urutonde. Aba ndangije nongera kubakengurukira mvuga nti Imana ibaduhezagirire cyane. Amen. Twabamenyesha ko imiryango 36 yashoboye kuronka ibifungurwa, 20 nayo baronka ivyambarwa.